Igihugu ca Tanzaniya ngo kiriko kirava mu bihugu bita ibihugu biri mu nyuma y'amajambere. Aha rero ngo kubera utwigoro twinshi leta ya Tanzaniya ikora kugira ngo igihugu gitere imbere. Ibi rero bikaba ari bimwe mu vyashikirijwe n'umuhinga yigenga mu vy'ubutunzi Faustin Ndikumana. Aha rero agatera akamo leta y'u Burundi gutunganya inama rukokoma kugira ngo abo vyega bose baje hamwe maze barabe umuti botorera ikibazo c'ubutunzi mu gihugu c'u Burundi. Reka rero twumvirize Faustin Ndikumana. Nk'umuhinga tubikurikiranira hafi mu by'ubutunzi n'intwari bereye, twagomba gutera akamo leta ko yotunganya inama rukokoma yo kwiga ivy'ubutunzi mu Burundi ngene vyifashe, inyishu n'ingene twoshobora kubivamo ivy'ubukene. Ni inama zagize ziratunganya no mu bindi bihugu, kandi izo nama zibaye zigatuma umengo ni nk'inkengeri ivuze kugira abantu bahinduke batangure kubona ibintu gushasha, kuko ubukene buriko buraba bwinshi cyane, maze gushika ku Barundi 7 kuri 10 bakenye. Turiko turashika mu kimwe bita umuzingi wugaye cercle vicieux, aho ubukene buriko buraba bashobora kuraba umurima w'ugusasira indava yani mabi yose, haba mu bijanye kubaho neza k'abanyagihugu. Ibyo byose tukavye intwari bereye, ibyo kwanga gateye akazi na muntu ahantu ubukene magwiyongera abantu. Murazi ko abantu bakenye bitana ibisumu usanga tukubirengera, ibyo bintu biragora ingene bishobora gutera imbere. Ubu turiko turagira igihugu ubukene buriko burabuza ibintu byose ko byofata intumbero yo gutera imbere, kandi ibihugu bimwe vya Afrika byinshi biriko birafata intumbero, natwe turabishoboye. Yavye nk'igihugu ca Tanzaniya gira kuja mu bihugu binye bita pays revenu intermédiaire, ni kuvuga ibihugu vyifashe. Hari ibihugu bisanga ari bitoyi mu nyuma y'ubundi mugabo bigwiza umwimbu gusumbya Burundi. Twibaza ko iyo nama yobangira akamaro cyane, iyo nama yotunganya kandi kitabirwa nyene na leta rwego hejuru, n'abaserukira mbere imigambwe, société civile, amashirahamwe yigenga, abasendika, amadini, ibigo bigira ubushakashatsi, amashuri kaminuza, abakozi bakuru ba leta, abantu bose bafite ico batereye, tukaja hamwe kugira twirabe ico twokora. Hanyuma mbere ibishobotse yoshobora no kuba muri irya misi itariki nka 17 18 hari mu kwicumi amatariki yagenewe kugwanya ubukene no gufungura neza, yayo kuba nk'akaryo kuko turaba neza aho tugejeje n'ingene twobivamo ibintu by'ubukene kwama mu buto buto. Hanyuma ico tubona ico twokutareza bitatu bona vyuzana nuko ubwa mbere vyotuma twese dusara tukabona ubukene bw'u Burundi aho bwiza, tukavyumva kumwe, tukabubona ahinga, tukabija hamwe, tukabibona. Hama tukivuga tukibaza n'ubwo ubutunzi kama bwo dufise buratuma twogira ubukene bungana gutyo. Ubwo ubutunzi kama dufise mu Burundi turavye inzuzi, amazi, tukaraba imvura igwa, tukaraba ibiyaya dushobora kurimamwo, ibi tuvuga ngo ubutare, ibi tuvuga ati barukira rugendo vya tourisme, ikiyaga Tanganyika, ubwo ubutunzi kama dufise buratuma tugwa muri ubukene, aho bavuga ngo ni gutira ibihugu vya nyuma tutabaye igihugu cyane. Ubwo ubwo turi tutakuzaza cyo bita kwirimbura. Hanyuma rero iyo nama ishoboye guhuza bose kuba n'akaryo, ndetse mbere wabatumye ko n'abarundi baba hanze kuba n'akaryo ko kushubira kuja hamwe. Ibi twumva umukuru bivuga ati twese hamwe turashoboye kumbure vyoshobora no kwatuti tuje hamwe turabe icoko, hanyuma bigatuma tubona n'inyishu nyene twuzi inyishu zotuma ibi bintu by'ubutunzi bisubira gufata intumbero, tukabona n'umuntu ko kirashobora kubaho neza turavye ubutunzi kama Imana yaduhaye. Hanyuma ikindi kugira navuze ati
ibiciba nk'inkengeri yo guhindura ingendo changement de mentalité. Nta gihugu cateye imbere abantu baba mu migenzo ibazingamika mu bintu by'ubukene, ari ibyo by'ibiturire, kutubaha iby'igihugu, kujyana hari ingendo tweza ko tutidoni izi ngendo ntitwozisezera kugira tufate intumbero y'iterambere nk'abandi. Ubwo turavye aho tugeze nivyo kwikubita gashi changement tugahinduka kuko abantu muravye n'ibiyumvira ubu imigenzo bafise birashobora kutugora gushikira iterambere twifuza kandi bagashaka kuyigumamo kubera inyungu zangira. Hanyuma leta nayo igacigira kimwe bita novuga ati leadership transformationnel, ni ukuvuga uburongozi buhindura abantu, bubanza guhindura abo bari kumwe kugira buboneshe butanga intumbero kandi buhindure n'abandi barundi, ubahindure bayita leadership transformationnel. Ico naho tutakirose turashobora kwama hahandi naho ubutunzi ibyo shobora kwiga rero turabwa nyene ubutunzi bwifashe gute, mbega uburyo buva he, dufise ungana gute, mbega ivy'amadeni byifashe gute, ibyo tuma dutera imbere byo bibihe, imvo zituma ubukene buguma ari bwinshi nizihe, mbega inyishu yobiyihe, mbega ivyihuta cyane byo bibihe, mbega kubera iki iyo turiko turakora tugira za planification kubera iki tudatera imbere, bihagararira hehe. Abantu dushobora kugira abantu baciye ubwenge bafise uruhe ruhara, mbega aboza gukora mu iterambere tubakurehe, turafise abakwiye, mbega ivy'indero mbe bimeze gute bizodushikana ku iterambere. Hari ibibazo byotuma dutegeza kumva kumwe kugira igihugu ni catwebwe abarundi twese. Leta nibaze ko amatora yaheze iba nk'ufasha yuko abantu baronka cadre, baronka aho bashobora guterera ivyo vyiyumviro, n'abahinga ndetse n'abashakashatsi bagatumirwa kuko bize kenshi ku buryo bw'igihugu. Ivyo vyiyumviro ubu vyicarika gute? Leta nishiriho uburyo bwira baterere kandi tubone ko na leta ivyo byumviro biza birava mu bantu benshi bicabwenge, na leta bifatirako ndetse n'abafise experience yo hanze baratumako. Aho ibihugu bimwe byateye imbere ku rwego ruboneka kandi bifise nka mikoro make gusuma nk'ayo Burundi, barabihamagara amakabinet d'expert abahinga bo hanze bakaza, tutangure kugira ico bita débat, guharira ku bintu bikomeye byo hejuru, kwama muri bwa buntu buto gutukana, kugira iki, kwagirizanya kukira gute. Dibazwe ibyo igihugu naco cyacu bariko bagishira mu bihugu vyanyuma bikenye. Jese urumva abarundi nyene twe turiko turiyumvira gushika ubu haragezeho twikubita gashi. Ibihugu vya Afrika n'ubu ntitukiri hamwe, hari ibihugu vya Afrika bigeze mu kurema mu vy'ama infrastructure mu bikorwa vyubakwa baroveni ngene abanyagihugu ntitukiri kumwe bihugu vyinshi. Nabaye akaro ka Tanzaniya yero kuja mu bihugu bifite aroveni intermediaire, tukuva muri vya bihugu bavuga tusibira imyindyane no kuryana, bitana ibisambo, ntaco bafise, nta mahinguriro, ntaki. Ivyo nibaze ko ariko haragira igihe twobirengera. Nico gituma duteye akamo leta ku by'ukuri bishoboka iyo nama ko yotunganya kugira dufate intumbero shasha. Kwamari twagirizanyo iki biragiye, we wagize ibintu, we wagize gute, we wagize gute, utukana tukama tuko turama muri ivyo gushika ivyo bintu turakwiye kubirengera. Ariko haragera aho tubirengera. Mu Gifaransa bavuga ati voir plus grand, kubona ibintu byo hejuru bikomeye niyo ukuri tugusanga, nayo ibindi byose nimwe byo kubishobisho gusa, twaba mu bishobisho uriya niwe mubi, urya niwe mwiza, urya niwe yagize. Ivyo nibaza ko turiko twadukwiye kuba turiko turabirasaba nuko umugwi w'igihugu uri mwibwizwa shingiro ujejwe iby'ubutunzi n'imibano woshobora kuwuha inguvu zikwiye, ugafasha mu gutanga intumbero, mu gufasha leta, uko leta nayo irakeneye n'abahinga benshi bayishigikira kuko vyose ntiyo vishoboza. Abari muri leta bose s'abahinga muri vyose. Uwo mugwi rero barawushiramwe abantu bashobora gufasha, bakorganiza ama conference, bakaja gusansira kwigisha abanyagihugu, gufata intumbero, kurabira aho bigeze kugira inyishu ze ziratora. N'umugwi uri mwibwizwa shingiro
ubu mwiza shingiro havuze yuko itegeko rivuga ingene wokora iryo carishigwaho twaza ko bashaka bakara abantu bashira abarundi benshi bashobora gufisha ico baterera bize bigishwe n'igihugu abakandi bashobora gutera ivyo vyiyumviro nta no guma turi hahandi mu bintu bito nibaza ko atashobora kuzodukiza adashobora kudukiza turateye aho kamo n'umurundi wese afise aho yogashikana agashikane murakoze hari ibihugu bagenda barakasa bivuga ati ibihugu bivuye muri bya bihugu bikenye cyane bironde n'ifashanyo atako byifashe kikaja muri bya bihugu bitaroveni intermediaire ibihugu naho bitaragera kuri vya bindi bitunze cyane mugabo vyamaze kwifata bitakiri mu bihugu bikenye biza ko bikenye bibayeho nyine aba leta ivizo buryo bari baraja kwiterambere nyine niho rero bayigeze kandi n'umukuru w'igihugu ca Tanzaniya yarashimiye abanyagihugu bose avuga ati twari dufise ku ntambwe ikomeye ni intambwe ikomeye igezaho nkaziya za Kenya nazo ziri urana nka Kenya ntivuga ngo turacanye hamwe tuja kwivuza muri Kenya tuja ibintu byose tuja kubikorera muri Kenya Tanzaniya igiye muri vya Kenya vya Cote d'Ivoire ivyo bihugu biriko ugiye no kubira usanga ama infrastructure hageze tutakiri kumwe hagashari na wa mu bihugu bikenyereho cyane avuga ati byama mundu ibitaronse ifashanyo ntibikunda kuko urinda kuja no kuri marché financier kugira uronke uburyo hari ibihugu bidashobora kubashika nk'ubibanyi nkuru y'isi yose ntishobora guhingurana Burundi banki nkuru y'isi yose ifashanyo Burundi ku mahera make ngabo nk'ubu Tanzaniya igize muri rwa rwego shaka tuti duhide n'igi miliyaridi y'amadolari kuya dukuriwa bite ko waduze wagiye mu bandi mugabo uri nka leta muri nko mu Burundi ashaka mwebwe sideri tuba reka tubaye nka 20 millions $, mwe muraraba two mwamurifashisha kandi mudusubiza turavye igihugu cyanyu kigeze urumva ni ibintu bikomeye turiko turasamara ko kandi ibindi bihugu biriko birateye imbere iyo nama rero niyo twovugira mw'ivyo tadone muri za Tanzaniya ko bigenda gute izo zahiri muri isi vyagenze gute ni kubera iki kubera ki tuguma muri ibi bintu mengo tuguma kuryana uguma wumva mengo n'ubushihana no kugira gute nibaza yuko turakwiye kwiri tukava muri ivyo bintu yega nitwe twiguma twiteza isoni nukuri turiko twiteza isoni igihugu cyane kiri mu byanyuma bike cyane magikenye mugabo twama turi uko wewe ni mubiki wumva induru hariya ibikwanisha iki mengo none tuzorimbuka rya kandi n'ibyo bihugu biratenga gufata ingwani z'utunze bakazishira imbere kugira baze kubona yuko no kuryana bituma badatera imbere none mu muryango igihambaye mu muryango none so kubaho neza suko abana baja ku ishuri suko bafungura suko bagira iki no mu rugo rero se nakanana bazere batari kubarumvikana ibintu birasubira inyuma umwe atwara hari acasubira akagira hari ko tutumva yuko twari gutwikura tuti ubutunzi kama dufise twirwa turaririmba none resultat iri ubu rero ko leta ni nshasha ivuze ko iri nkozi ni twone dushire iyo nama abantu buguruke baze dutangure kuvuga ibintu bikomeye byo hejuru kumbure dusange n'abari ko baradusubiza inyuma cyangwa bavuga ngo buto canke birimbura